n'amakuru ateganya ikirere cukuru wa kane igenekerezo rya 13 Ntwarante mwaka wa 2025. Mu gitondo hitezwe imvura mu ntara za Rumonge, Bujumbura, Bubanza na Cibitoke. Mu Rumonge hamwe no mu Cibitoke iyo mvura ikazoba irimwo imituragaro. Mu ntara za Rutana, Mwaro, Kayanza na Ngozi hitezwe ikirere kirimwo izuba n'ibicu bike bike, no mu zindi ntara zisigaye hakaba hitezwe ikirere kirimwo ibicu vyinshi. Ahazoba hakanye gusumba handi ni mu ntara za Mwaro, Gitega, Kayanza na Ngozi, aho ibipimo vyo degrees Celsius 14. Ku Mingamo naho haritezwe imvura mu ntara zose zigize igihugu cacu. Mu ntara nyinshi iyo mvura ikazoba irimwo imituragaro, uretse mu ntara za Rutana na Kayanza. Ahazoba hashushe gusumba handi naho ni mu ntara ya Cibitoke, aho ibipimo vyo degrees Celsius 30. Mu gitondo hitezwe yuko izuba rizoseruka igice isaha 12 zirenga iminota 8 rirenge igice isaha 12 n'iminota 15 z'umugoroba. Aha rero ni hagarukira n'amakuru atekanye ikirere bategura n'ikigo ca Wejo kijejwe ivy'ibirere. Makoze cyane kuyakurikirana Alice Ningabira. Njye ne ko ndabashikira.